Hey fam, nkuko mubibona ni Clovis King kuri kamera za Salcom TV1. So, nizera ko muguwe neza. Umumo wese aherereye mu karere kose uherereyemo, ndatura amahoro y'Imana ku buzima bwawe. Nkuko mubibona ni Money Day Show. Show no musirira kazi. Mwamaze kubibona. Mwamaze kubona batumire. Hewe, ndakubwira, ndagufitiye inkuru idasanzwe. Fisa abantu beza. Urumva ntarabivuga ndazi kuri kurababona. Urabona ubwiza bwabo, abantu beza. Hariho n'abantu ndazi batangiye kubona ati no musi yatuzaniye aba diaspora. Hewe, ndagomba ndakubwire ko no mu Burundi hari abantu beza. Beza kandi beza. Bisubiremo. So, ndikumwe n'abantu badasanzwe. Niteka kubakira cyane muri studio za Salcom TV1. Ndabakiriye muri Money Day Show. Muri beza basha. Nukuri ndabaraze numva ryohe. Wow, merci. Ego, ndibaza ko n'abakunzi ba Salcom TV1 bakunda Money Day Show mwamaze kunezerwa mukibona gusa aba bantu. Bamwe muri mwege muri ko murabazanya, bamwe mwiyumvira ngo nabavuye Canada, abandi Australia, ariko reka ndakubwira n'abarundi badateye amazi hano mu Burundi. So, reka tubakire. Ikigeretse mu mpenda kubwira ni vyaremwe bishasha. Urumva ko nibaza ko n'ubwiza bwinshi bafise turiko turabona ari aho hantu babuvoma. So, tubakire tunezerewe muri Money Day Show. Mugumane natwe. Sinzi ko mpera ku mupapa, mpera ku mumama, mwidondore, abababona bashaka kwibaza ati mbega ni couple, mbega ni urumva ibibazo ni byinshi mutwibwire. Akoze cyane ko. Yego. Amazina yanjye bitwa Nsabimana, niryo zina prefera. Nsabimana cyangwa Nsabi. Ariko abantu bakunda kwita teacher, kubera ko rifatanye n'ubuzima, rifatanye n'akazi nkora mu buzima bwa misi yose. Hanyuma twatera iteka ko hano muri studio za Salcom. Ni iteka ridasanzwe, twari tuyishyuye, twari tunezerewe, kandi tubona twisanze. Kumwe na Madame Nsabimana, idondore. Ku mazina navuga ko ari Ingiyimbere Ardine, niryo benshi bazi, amazina nahawe n'abavyeyi, ariko hariho irindi bita Gaga. Bamaze igihe barimpamagara, yavuye ngaha Gahimbare ka teacher. Ya, niho Gaga ryavuye. Cyako ari Nsabimana, Gahimbare. Gahimbare. Ya. Kuba agahimbare ka teacher aho gahagaze ni wewe. Ya. Ico gituma yakwise Gahimbare. Ya, nje tuma rero wewe prefera kunyita Gaga. Rero abagenzi biwe bose ubu mbere abantu benshi bahamagara Gaga. Nandi sinari nawe. Ibati. Nani baza mu bitwa Ardine. Kaita cyangwa bigaje mu matuvuga Gaga. Umunsi wa mbere ari mbira nakanga. Waratangaye. Umva ni Gahimbare. Naho byamvuye. Wow. Ya. Mukibyumva mucumva ko afise izina yahawe n'uyu muntu mubona atazira teacher. Nizera neza ko mucamumva ko ari umufasha wiwe ko ari izina yamwise. Umufasha murabana nizero. Ndashaka kwishura. Yego cyane. Abantu benshi baje kuri mariage yacu niho bashoboye gutahura iryo zina, ko abantu benshi byamvuka ngaho Igitega, abantu benshi bamenyereye Ardine. Kuri invitation babona Gaga, kuri save the date babona Gaga. Birabatangaza. N'abavyeyi banje baguma Gaga. Ivyo ni ya rero niho novuga ngo iryo zina rya Gahimbare bagiye kurimenya, ariko ararisobanura. Gahimbare ni umufasha wa Savi. Nari majambo yaguhimiriye. No, haleluya. Tumenye ko kuvuga ngo Imana yaminduriye izina, bonari gasanga bonari Yakobo mwari bya Isirayeli. Nawe uvuga ngo teacher yaminduriye izina. Yego shabu ni Gaga. Urabizi neza. Apana ukebu? Uri Gaga. Gahimbare ka teacher. Yeah. Wow, so nisanzwe rero muri Money Day Show turisanzwe. Vraiment mu amahoro menshi cyane. Yego. Bakunze ba Salcom TV1. Tuvuga tubaganirize uno munsi mwamaze kubona, nibaza ko mwamaze kwitega mu mutima yanyu. Mwamaze kumva ko dufise deba iryoshe cyane uno munsi itesa, kuko dufise couple yagize mariage, couple babana uno munsi tuvuga ibintu twiyumvira, ariko bo bafise experience. Murabona ko bakiri jeune.
sivyo rero mumaze igihe kingana gute mubana tumaze amezi angahe n'amezi reka nijire ko yawe hari kubara byibagiye yo tuzokwiza amezi 9 itariki 9 zo kuwa gatanu mukwiza netmo yewe tubirambiyemo nukuri nimubeshe kuko jewe maze kubona ingo zimarana desemene ukwezi trimestre imwe baravana nubwo kuba mumaze 9 mois ndakomeye amashyi nukuri n'umusanzwe Imana tushimira Imana yego nibaza ko n'umuvyo tuzaguranira ivyo bintu muraza kutubwira nukuri 9 mois z'imyaka nibaza ibintu bisanzwe ndabizi abantu ko muradukurikirana murabizi neza ko hari abantu hariho naho byananiye ukwezi aba rero 9 mois nukuri mubakomera amashyi ayo mashyi yanyu turayumva kandi azadushikira so no muri commentaire murashaka kuyakoma ariko kandi mubwire na Jalousie aba bantu vraiment nukuri jewe ndabakunda kandi ni beza ndazi mu baravye namwe murabona ko umubano wabo wamaze kuba motera bafite umubano mwiza so tugomba dukora ko n'ibibazo byacu canke tekwa yo no munsi amasije tugomba tuganireko nateguye kandi murabona ko twagiye ko biberewe byo baraberewe muraberewe merci n'ababerewe really yes okay ariko mwebwe vraiment haratsina muguma mugira kuno murabana azano bashaka pu nukuri abantu bakiri basa je mu maziye mumbira ibintu bamwe ndingaragu ngubiki kuva ntabwo kubona abantu ntabwo kwandikiko ntabwo kubona nanje urugumero ni gwiza ndumva binkweka bwiza cyane mwebwe Imana izoba nyihoreye gusa ibi nuko murashiraho ndiko ndumva ikirere kinkweka so ufise sije zitatu no musi tuganirako buri morning day show ndaza ndavuga imwe twiganireko ariko ni zitatu iya mbere avuga gute nizihe ntambara umuhungu cyangwa umukobwa ashobora guhura nazo mu gihe atwaye umukobwa atakijijwe mbere navuze ko mukijijwe kandi niko kuri ndabazi ndazi ko mukijijwe aho musengera mugomba muraza ko batubwira mwumvise bikenewe ariko mudufashe nizihe ntambara umuhungu cyangwa umukobwa ashobora guhura nazo muraza kwifashisha ari nkaho zanyu nuko ibintu mubibona ni ideal mukabishyiramo show mu gihe atwaye umukobwa cyangwa umuhungu atakijijwe voilà murahabikaze ndashobora gutangura umuhungu umukobwa atwawe n'umuntu adakijijwe cyangwa umuhungu arongoye umukobwa adakijijwe ashobora guhura n'intambamyi iziye ni ikibazo cyiza cyane kandi nibaza ko tugomba naho bishika kenshi tuciyumvire ko ni ikibazo tugomba kwiyumvira ko cyane kubera ko bwa mbere na mbere tugomba kwibaza mbega mariage ni iki mariage ni iki ni projet yande ni umugambi wande nibaza yuko umugambi wose uriko urawukora udakonsideye udahaye agaciro nyenewo dufate nk'ubu ndi kuri umuntu ariko arubakisha inzu anizigije iyo nzu ndayimukurikiranire nkaca nkora ibyo nishakiye cyangwa n'umuntu yampamagaye kumukorera deko mu gukora deko sinkonsidere uwampaye cya gikorwa cyo gukora deko nkamushyira ku ruhande ashaka ibyo nishakiye ntagishije inama uwampaye icyo gikorwa ni ukuvuga niba nawe akazi ko gukora deko umuntu wa mbere ngomba gukonsulta umuntu wa mbere ngomba kwiyumvira ko ni umwe yampaka ego mugende umuhinga ndazi kubikora ndafise tarakana akazo kubikora mugabo ibyo nkora byose ngomba mpindukira nkara wampaye ubibona gute yo mariage kugira ngo utore intambamyi umuntu arongoye udakijwe canke urongoye udakijwe ashobora guhura nayo ni uko umanza ukiyumvira
ni projet yande ni umugambi wande iyo nyene wavuyemo nk'uko ibintu byose nyene umugambi avuyemo bica bigenda nabi niko no muri mariage Kristo avuyemo bica bihomba mariage n'umugambi wa Kristo donc usomye wagiye atenze mu gice cya 5 niho Paulo avyerekana neza ariko arerekana yuko yerekana mariage akoresheje igicapo ca Kristo n'ishengero avuga ngo abagore mugamburukira abagabo banyu atatanga reference kuri Kristo mugamburukira abagabo banyu nka Kristo uba reference toujours ya réussite ya mariage ni Kristo iyo ushaka kumenya ko mariage yawe ikira réussite cyangwa itakira réussite reference ni Kristo umugabo bakwaza mbega umugabo wanje ndamugambukira nk'uko ariko ndagambukira Kristo n'umugabo atwara umugore yuko bishakiye abaca bana akavuga namwe bagabo mukunde abagore banyu reference yuko Kristo yakunze ishengero akagigura you see donc Kristo avuye yica bihomba niyo le centre d'intérêt donc rero umugore cyangwa umukobwa arongowe n'umuhungu Kristo atarimwo tuca twibaza none bazabwira mariage yabiza kuba yubakiye kuri niyo mugambi ninde donc intambamiro cyasangwa kuboneka ni hahandi umugabo aca agomba yuko niba uri umugore urongowe n'umugabo adafitaniye ubumwe na Kristo atarabira kuri Kristo kuko Pawulo atubwira yuko uburyo twubaka mariage zacu reference ni Kristo turabira kuri Kristo utwawe n'umugabo atarabira kuri Kristo aca kujyana hehe of course rero kuvuga yuko aca uhura n'intambamyi zifatanye n'iy'uwo mugabo ari karaje niwo mugabo Imana yiwe amafaranga intambamyi ihura nazo uwo mugabo yakuraje akura amafaranga utazana amafaranga atakora nk'imashini icura amafaranga utaza amafaranga mu rugo abakwabiyeko donc niba uwo mugabo reference yari pornography utamukorera nk'ibyo na muri pornography bikunda donc intambamyi cyasangura kubizo nyene niwo mugabo reference ari we nyene ahubwo yikunda hari abantu badefinisi vyiza hari abantu bya definisi ciza cyiza ni kintu ndimo turakunda kubibona nk'iyo habaye nk'abambaye yaje umuntu muhuye aho kukubwira ati felicitation mwenda kuri Imana igaheza Imana arakoze ku Imana yaguhaye gutera iyo ntamo agaca kujya imiha muhuye abantu gukora bitantumiye urazi bya definisi ciza uyu muntu definisi ciza ikintu atari niwo nta ciza kiba donc niyaza ko ikintu cya mbere agomba kubwira ngo ndagukeje hawa rase mugabo shaka ibintu biragari kutesa gose you see donc hari abantu mu kudefinisa ciza ari kintu barimo atarimo nta ciza kiba iyo ari kararari atarimo nashaka kera mu kintu donc rero uyu mugabo akutwaye niba reference ari niba ugira ngo definisa ciza byirabirako kuvuga igihe cyose utazokora ibintu bimeze nk'uko ashaka uri nka uti uri objet uri agakoresho gakora ibintu bimunezereza nakantazanye nagakore bikava mu dukoresho mu nzu tumunezereza umugore agira umugore gusa umuntu ari wese agira agaciro sabe kimwe mu bintu abantu bagwanira muri ino si ugira agaciro kuko niko Imana yaturemanye agaciro tugomba kurwanira ko abantu bagaciro nitwo tubonera mu mariage meza kugira ngo tugire agaciro wowe ushaka urugo ugiramo agaciro ukeneye kujya mu rugo aho umukunzi wawe akurariye amaso ya Kristo nico bituma Kristo mu isezerano rishasha ntavuga ngo kunda mugenzawe nk'uko wikunda abantu benshi ntaramenya gutandukanye mu byagizwe bya Mose havuga ngo ukunde mugenzawe nk'uko wikunda ubwo Kristo avuze ngo ndabaza n'icari bishasha abo bakunda mugenzawe nk'uko wikunda avuga ngo mukundane nk'uko nabakunda wiyumvire nkunze mugenzawe nk'uko nikunda
nzindutse nshaka kwiyambura byose bigenda gute rero intambamyi umuntu ahura nazo iyo agiye mu rugo rutubakiye kuri Kristo umukunzi wawe akurabisha amaso yiwe akurabisha amaso ya Kristo ari gihe to be honest ari gihe uca mu gatondo numva nyene ndi jewe ndi teacher ndashaka kuvuga teacher nyene umva nyene abiyo hose birashika turabana cyane hari igihe bishika umukunzi wanje abo bintu akunda ko n'umuntu mugabo igihe amaso ndamurabisha naya igihe mbaye tante kumurabisha amaso yanjye cyane nibuka yuko ijambo ry'Imana rivuga ko iyi mariage yanjye si mariage ariyo yose ni mariage ndi mu isezerano na Kristo na Gaga donc yubakiye kuri Kristo nyenewe ni Kristo no fondateur référence ni Kristo j'avais ok Kristo ari kumuraba gute muri uwo mwanya muri ibi bintu bwagakoze bimbabaje bitanezereye jewe nka teacher okay ndibutse yuko uru rugo n'aho rwanda ni Kristo yarumpaye reference ni yaba yari Kristo mu gisho aho ravuga abagabo ukunda ngo bari ko Kristo yakunda ishengera akagigura no ishengera umva ko rigeranywa n'umugore mbere Kristo ishengera ari abagute bimudekorera kangahe agihanganira kangahe yesi ngomba no kumurabisha amaso apana ari wanje kuko mariage si mariage ngoma toujours ngo mariage y'abantu batujuje iki sumbi zindi mariage suko ari mariage tabamwe ibisanga iki sumbi zindi mariage nuko ari mariage ibisanga turabisha amaso ya Kristo akasubije Kristo ntanyemerera yuko nishuraga gukora nshatse ntabinyemerera mugabo wewe urama jewe nyabona kumurushi of course ni kumurushi mugabo cyane uga projet ni yandi projet ni ya Kristo ari kumurushi no abushari kumurushi je niko ndafasha kandi niko ndafasha ndisiye ko nawe niko ndafasha so intambamyi rero nizi intambamyi umuntu agiye mu rugo atwawe n'umuntu agakijijwe nuko uyu muntu agacira kuri cyo hazokaronga ko agaciro kambere tukaronga muri Kristo. Kristo niwe wenyine atanga agaciro ahamanza kwiyambura kibiwe ahamanza gufata ubuzima bwiwe bwose akabushira hasi akabusakrifia kugira ngo hagacira batagafise. Na rero umuntu ashaka kuba muri mariage afise agaciro ari considéré ahabwe agaciro akunzwe yubashwe nuko mariage biba yubakiye kuri Kristo nuko reference yo mariage yihasira yuko reference ari mbega uyu mugore ne yandaba azondabira amaso ya Kristo cyangwa azondabira amaso yiwe ubwaca ndi block ubwaca ndi block atakintu kiri umufuko azondabisha amaso ya Kristo cyangwa azondabisha amaso yiwe mbega uyu mugabo ni byashika akabona abandi bakobwa bafite akazuru bajenzi ashasha ariko jenzi iri kiraza azondabisha amaso yiwe cyangwa azondabisha amaso ya Kristo. Rero intambamyi nkuko rabivuze sinvuga gaca nyungani intambamyi z'urugo umuhungu atwaye umukobwa atakiriza umukobwa of course ego nuko icitegereza ntabari Kristo icitegereza abari kindi kintu atari Kristo icitegereza ari jewe tukabona tubiheranwa tukabona tujye n'iraho icitegereza abari jewe icitegereza abari famille you see yes manaka cassette what ibyo nibikora wacu bagore barakubita iteka mujyana twebwe wasi yes naho rero naho nico kibuhomvye nico ubushije umunezero n'agaciro bibonekera muri Kristo urabi amaso y'umuntu adashobora kuguha amaso y'abantu n'amaso y'abantu nyine mugabo umuntu wese yarabi abantu bose turabarabije amaso ya Kristo y'agaciro rero ubushije ako gaciro kabonekera muri Kristo. Kristo agaciro abamuze mwese niwe Kristo ni umuntu wenyine atuye hose atavanguye niwe mwese abanandi abaremeye n'abaru nico bituma iyo rero umuntu ashaka urugo ahabwa agaciro rero umuntu ashaka urugo akunzwe atekanye aruhutse aguwe neza
agomba kwiyesa ko agiye mu rugo rwubakiye kuri Kristo aho preference aba Kristo. je nibaza ko yabivuze sinza kuronka byinshi nza kuvuga ko yabivuze ko ndiko ndibaza iki kibazo nibaza ko akibajije umuntu bishire mu kibanza umuntu akijijwe ndetse ariko aronderwa n'umuntu adakijijwe kumva basanzwe bose badakijijwe urumva bo bose babona ibintu reference ni zimwe babona n'ibisanzwe ndiko nibaza yuko washatse ko dufasha aba bantu ndetse yakunze umukobwa adakijijwe canke yakunze umuhungu adakijijwe icambere nibaza ko umuntu iyo amaze kuvuka ubwa kabiri agacika icaremwe gishasha uburi umuco uvuye mu mwiza ngira ukuntu rero mwiza n'umuco bibana ibintu biragoye n'amareferanse nta bamwe sinza kuvuga cane ku vyo yavuze ko vraiment biri kwije notanga exemple umuntu yigeze gutanga umupasteur umwe abantu baramuzi sinakwirirwa ndamuvugirana aratubwira ati naka yari muri chorale urabona atwawe n'umuntu adakijijwe mugabo avuga ati afise ingeso nziza n'umwana mwiza n'ukuri ntituvyanse exemple yatanze niwe yavuze ati niwasha wewe umuntu akijijwe babanye mu rugo bameze neza nta mukubita ntagira ikintu na kimwe ibyo ashaka arabimuha uwo mumama agashaka dufate petese akumva mu mutima uyu munsi numva ashaka kuzoja gutanga nko mwishenye numva ashaka kuzoja gutanga muri prison numva Imana iri kwirampamagarira gukora kino kintu umugabo akambwira ati no nta mipira y'imbeho y'abana ihari ntibikenewe urumva ko uwo muntu wamenga ariko aramuha liberté mu bundi buzima busanzwe ubwo umuntu ntagikora ivy'Imana iri kwirashira ku mutima wiwe kubera ko aba bantu ntibumva ibintu co kimwe umwe aracari mu mwiza uwundi ari mu muco uyagomba gukora ibikorwa by'umuco ariko umwiza ntushobora kumwemerera gukora ibikorwa by'umuco kubera ko ntumwiza rero numva nogeza ngaho nta byinshi nobivuga ko by'ukuri nimba ukijijwe kandi tukaba tuzi ko mariage canke urugo ufise reference ko ari Kristo uwo muntu by'ukuri hasirwa ko ari umukristo numva ari byo novuga so tugiye ku kibazo canke topic gira kabiri murakoze basi numva ndiko ndafashwa twagiye abasore cyangwa inkumi zikijijwe cyangwa bakijijwe mu kwisunga iki mu guhitamo nibaza ko iki kidateba za gusanga hariho n'ibiguma bigaruka ngaho nyene abasore cyangwa inkumi bakijijwe mu kwisunga iki mu guhitamo uwo bo kubaka yego umusore cyangwa inkumi akijijwe ikintu yo kwisunga ca mbere nibaza ko twako turakivuga ni Kristo mbega uwo muntu nibaza ko principe ya mbere yoza iyo uri kuriyumvira umuntu muzoba n'umuntu akijijwe kubera nawe urakijijwe umva arico kintu ca mbere cibanze gusumba ibindi bintu byose nk'umuntu akijijwe utegereza kwiyumvira kuzokubakana n'umuntu akijijwe umva arico kintu ca mbere novuga ikindi naco numva ariko narambona ko umengo ni bose ni sawa byo pasa hari n'abavuga ngo bazohindukira wewe nturi mpemu nyere ngo umuhagakize wewe nturi kubera niwe yemeza icyaha mu mitima y'umuntu amagahinduka wowe nta kintu na kimwe ufise uretse kuvuga nyene ko atugagenda mubwira abantu bose ubutumwa bwiza bati nabo bavuga bati umukobwa ngo ntagira idini ngo umukobwa ngo ahinduka ngo sero iyo umugabo ari umukobwa ngo ntadinagira nivyo je nuvuga ngo sindi d'accord avec iyo ukuntu bavuga bavuga idini peut-être mugabo ukizwa sidini nibaza ko ari kuremera no guhinduka bien sûr umukobwa ni ashaka kuba adafite idini mugabo ikintu cyo guhindurwa naco cyo kuvuga ubwa kabiri ntigisa n'idini nibaza ko cyo bagomba kuvuga yuko no kuvuga ubwa kabiri bo nyamba ari idini ituma uwo muntu yovuga ubwa kabiri bakora ko umukobwa ntadinagira gusa nca nibaza idini ni twava dusanga tugiye muri birebire sinzi rose cyo bivugaga idini tutwitije izindi ndimi nibaza ko ari ijambo religion canke religion rero religion nico kintu cyose gifatanye no kwemera kwemera Imana ishobora kuba Imana yari yo yose
donc amahorijo ahari mu isi si horijo y'abakizwa gusa Yeah. twebwe horijo y'abakizwa twemera imana iri mu butatu yamyeho iriho kandi izohoraho hari ayandi mahorijo yemera ko imana nabo nyine bavuga ko ari imana muri iyo mana bakiza ko ari imana nyinshi ntabwo ati twebwe twizera imana nubwo twizera imana nyinshi apana imana imwe imana z'ibikoko imana z'inka hari ayandi mahorijo yizera igisokuruza nka panafricanisme bavuga bati twebwe aberanda bacu dukwiye guserebra dukwiye gutangira ibimazi ni basokuruza bacu donc ayo yose n'amahorijo rero dufite horijo tuba tuvuze imyizerere itandukanye donc ntitwitiranya horijo n'ubukristo ubukristo ni kimwe mu mahorijo kandi sinaza ko ari horijo n'imwe twokompara n'ubukristo kuko ubukristo niyo horijo yonyene donc nizera yuko aho umuntu aronka agaciro bidafatiye ku byo yapfuvye bifatiye ku wamupfuvye bifatiye ku buntu ahawe bifatiye ko yeme ko abihawe ingabire aha donc christianisme niyo horijo yonyene imwe rudende nta yindi hari umuntu yakira agaciro nk'ingabire atari byo yirondeyemo nico gituma abakristo abizera ibyizigiro byacu bihoraho kuko ntiduhabwa agaciro n'ibyo twashoboye cyane byatunaniye rero tuma yandi mahoriyo umuntu hari bimunaniye agize defete byoroha ko yiyahura kubera ko agaciro kiwe gahagaze mu byo yashoboye cyangwa mu byamunaniye mugabo twebwe agaciro kacu gahagaze mu kwakira icyo Kristo yakoze gacakira nk'ubuntu donc nuko numva umenga na deviye gatoya ikibazo wari wabajije nako nashaka kwekeresisa kuco horijo icyo gishaka kuvuga ni byizere muri rusange ni idini ni horijo niyo bavuze ngo umukobwa na idini ni nk'aho bavuze yuko umukobwa atagira amaso ko niba horijo atari ikintu umuntu avukana ari ikintu umuntu akura agahitamwo akavuga ati ikintu ndumva kirankonvensi ndagihisemo sishatse kuvuga yuko agakiza tugahitamwo oya mugabo kameme hariho intambuko ibaho yo kumva ijambo ry'Imana ngo turumva ukwizera kuzana n'ukumva kumva ijambo ry'Imana rero niba umukobwa yishobora kumva ijambo ry'Imana akizera ku giti ciwe akavuga ati ndizeye kuno kwa ukuri gushobora kunkiza ashobora kugira horijo ashobora kugira idini ndumva bishobora kuzana izindi complication zo bati mbega umuhungu asengera hariya umukobwa asengera hariya gaca bigenda gute baca ijiriza ko ari ibindi dushobora kwifatira ikindi gihe bwabo nashaka gutahura uvuze umukobwa ntagira idini aso ushatse kuvuga iki naho ikibazo gihagaze uvuze umukobwa ntagira ko bavuga ushatse kuvuga donc warashatse kuvuga ikindi yanjye nibaza ko mbona gaga warashatse kuvuga icyo kibazo cyatucishuye neza twomanza kumenya umuntu avuze ko umukobwa atagira idini abashatse kuvuga yuko umukobwa ahari hose azomenya ukwizera kwa vrai agumamo igihe azoba yubatse kuko ngo afata ukwizera k'umugabo umengo ni ibintu yakutanye akavuga ngo ndabitoye mugabo akabitora ku mugabo niho wavuze ko umukobwa ari hobo donc umukobwa ntiyemerewe kugira shwa n'ingene yambara ingene abaho sinibaza ko ari ukuri sinibaza ko ari ukuri kiretse ko mbure nk'imisobanuro y'icyo biba bishatse kuvuga atari iyo kuba ariko umukobwa adashobora kugira shwa adashobora guhitamwo ibimuha agaciro adashobora guhitamwo ibimunezereza donc sinibaza ko iyo mvuga irimo ukwikunda kanaka ikinyanga abahungu nyine None muri byaremwe bidakorwa abakobwa nabo baremewe kuyerera
ariko mu bantu Kristo yacunguye n'abakobwa bari bose barimo urabona ufite kwizera kwawe mbere ko duhurana niba wafashe kwizera kwa kiki ari uko sha twahuye twese turi abakristo sinibaza nuko yari kuza mu nzira yanjye atari umukristo aho bisa tugaruka hahandi nyene inkumi cyangwa abasore bafitijwe izo nibyo muri navuze icambere ko ikintu cambere umuntu agomba kwiyumvira ko nk'umukristo kandi icambere agomba kugira uko umuntu ari umukristo icyo kintu mu bintu byose zo kwiyumvira Clovis igihe zo kwiyumvira mariage zo kwiyumvira ati ikintu cambere nk'umukristo ngomba kwiyumvira ko ku muntu tuzokubakana nshaka kwanza kumenya ko ari umukristo kwihasira ko uwo muntu reference yanyu ari Kristo mbari njye ndemeranya nawe donc mariage hari igihe tuyikonseba nabi tukumva ko akariho kugira ngo utore ibyo dushaka nakariho kugira ngo utora ntabwo mariage akariho kugira ngo utora ahubwo mariage n'akajya ko kugira guseba kenshi reka ndagufashe reka ndaza kuvuga kuri kote y'abakobwa kenshi tuba twumva umenga barakunda kubivuga abantu baraba ama telenovela batumva umenga dushaka byari mu rugo bazondirimbira inaci urabibona kenshi ububwiye umugabo azonkunda azontetesha urabibona mugabo mu rugo mu bisanzwe sinari kuba ngiye niteze ibintu hamwe niteze ahubwo kumukorera iyo ugiye mu rugo witeze kumukorera witeze kumuserva nawe nyine akaza yiteze kuguserva my friend mugira urugo rwiza cyane ibyo muri muri Claire Clovis tugarutse kuri ibya reference nyine Paul atanga bagabo mukunda impamvu yamugena mutore gena mutore urukundo mukunda abagore bari ko Kristo akagiye mugiye gutanga kugira ngo murepresente Kristo bagore namwe mwubane umwe yamugena mutore mariage sakajya kuja gutora nakajya kuja guserva nkuko Kristo ari guserva muri ico kibanza yaba ari Kristo yaba ari Kristo ari mutene kuranda cyane yari kwari kaserva rero igituma nemeranya nagaga ko of course imo kubasha igituma nemeranya nawe yuko ikintu cambere umuntu agomba kuraba imbere kugira ashobora agomba cambere hari ibindi babi cambere tagomba guhusha ni kuko niba uri umukobwa ugiye muri urwo rugo guserva umuntu ariko araserva Kristo ugomba cyamaze ati ese uyu mugabo nzomuserva nkaho nari yo representa Kristo mu rugo kuko mu rugo umukobwa ahamagariwe kujya guserva nkaho ariko aserva Kristo mu gamburuke bagabanye nkaho agamburuke Kristo ucumanza ukaraba mbere uyu mugabo mu rugo rwiwe azoreka representa Kristo nzobandiko serva Kristo mu rugo rwiwe mu rugo rwacu ndi kubona na Clovis nzobandiko serva Kristo cyangwa bamukundiye wowe wabaye reference yawe amafaranga afise umuntu kuserva amafaranga ndo ariko serva Kristo uwo muntu niyaza ndabyumva kabisa yesi donc no hama kubagabo naho urumva ilane domaine ugomba kwibaza uti mbega uyu mukobwa ndite no mukunda nkuko Kristo akundisha no mupira nkuko Kristo akundisha no mwakira uko nyene ari ndamubona n'amakosa yiwe na bya bindi bamuvuga ko nuko nyene nizo negeni ngakurya Kristo yakirishe by the way ingero niri perfect hadi ubananiye hari no mu chapitre 5 manyere fese batavuga ngo Kristo ngo areka ategura ishengero ngo agenza kugira ngo agishire wari ishengero itagira gasemba itagira amarabaga itagira n'ingebeje n'ijari subunyene areka ari perfection donc niyashika muri perfection areka ari perfection uyu mukobwa rero mu kumwakira nditegure kumwakira nka Kristo nk'umuntu nawe muntu cyane kigifise intege kikere kwa nzomwerekeza muri perfection nkuko Kristo ariko aherekeza ishengero muri perfection donc rero ibyo bintu byose donc
iyo duhushije Kristo muri mariage cyangwa muri choix de conjugal tuba duhushije rwose tuba dukubise swata iteye ubwoba bacho gitekemo byose apanga rimwe tuvuga ngo mu makarakter yiwe ngo rabiki igitekeye byose numva ari uko abo mu Kristo davo nico kubera ko umuntu igitekemo byose nibaza yuko umaze kuba mu Kristo kubera reference ari Kristo uramenya ibyo Kristo akunda uramenya ibyo Kristo yanka uramenya Kristo ampamagarira kujaha mbega mu kujaha nzojana nande umva biba byoroshe kujana n'umuntu muri mariage reference yawe ari Kristo mba numva umenga ibindi byose ni ibintu biza mu nyuma mugabo ikintu ca mbere enewe no kuba umuntu ari mu Kristo bakunzi ba Salcom TV1 commentaire mwebwe inbox y'ukuntu muri ko murakiriza inyigisho y'ukuntu muri ko murakira ino deba nano maide so nanye yo kuvuga namwe ati byo muvutse n'ivyo cyangwa sivyo ni ikintu kiberekeye ni ikintu cerekeye ase ikintu kindaba cyane usibye ko ari yonja ndabwire ko na cameraman nyuma ya kamera nawe nari ari karaja kandi ndaza ari karafashwa ingo kenshi zitangura ziryoshe uramaze kubibona ingo kenshi zitangura ziryoshe meme nabo baba badafite icyerekezo ko ari Kristo bafise yandi mahirizo abajanye babona ko ari kujipari gutembera vacances zo mu Budagi na hehe vraiment batangura ingo baryohewe zitangura ziryoshe hama rero biva kuki kugira ngo ubwo buryohe usange inyuma y'igihe gito buhavuye hari abantu babana indwi imwe basha mudufasha abantu babana indwi imwe batanguye mariage iryoshe n'ukuri mugabo inyuma y'indwi imwe baravana ikibazo rero nicyo kivuga biva kuki kugira ngo ubwo buryohe usange bwahavuye mu gihe gito ndetse n'igihe kirekire bica byumvikana rero yuko n'ikindi kibazo mucamubwira ko ca nibaza byogenda gute kugira ngo habe kumentena habeho maintenance y'ubwo buryohe mu rugo amakouple abana yokora iki abariko baraturaba bari mu gushinga ingo n'abamaze kuzishinga hari abo biriko birayangara peut-être bokora iki kugira ngo kakanovera kanyu ka mbere rwa rukundo rwa mbere rwa rukundo rwa mbere ruhagume na bwa buryohe kwa kuntu mwari mushuhiraniye byogenda gute ivyo rero nivyo wanyu nimwe mu birimwo kandi je ndabaravye mwe mbona umengo hewe mariage yanyu ukuntu yari imeze ukuntu mwari mushuhiraniye n'ubu ko ndababona ibi bintu bakunzi ba Salcom TV1 sivyo ku makamera gusa ukuri sivyo muri deba turimo kibi bintu nabi babonye mu buzima busanzwe ubu n'umuririmbyi afise n'amapaje acica ku bintu vyiwe uravye n'amafoto yabo aravuga urabona ko urukundo rwabo baguma bashuhiraniye ko tubabona ana nko bamaze gufatana kuboko ariko baramwega nanjye ko umwego no kubaka mwebwe nimusanzwe rero mutubwire maintenance y'ubwo buryohe ko nzi biba ivyo tuma mushihanira nivyo namaze kumva igice kinyinshi yuko ari Kristo mugusanga hariho n'utundi tuntu ntazi umengo ntivyobura musanga umengo nyene urukundo rwaramaze kuba devaloriser ukuntu hama bajya abandi nabo bica bivana biza gusanga vyishuranye ndabizi usanga urukundo akanovera kagiye bitumwa niki jambo ni gwa je nibaza ko nari gwava mvuga ngo ico kibazo kiyava kitugora kwishura kwa ntituragera ahantu wumva yuko uburyohe bwagabanutse bien sûr babivuze tugitangura ko tumaze amezi 9 wavuze ko atari make yo mugabo nk'ubu nk'umuntu amaze mu rugo nk'imyaka 5 imyaka 6 acavuga ati mwe muko muri vugira shaka ya mugabo reka twe tuvuge avec expérience dufise turafise abagenzi bubatse imbere yacu kera bamaze imyaka myinshi ariko ubona ko abo bantu bagifise ubuzima bagifise nzira muri mariage yabo rero ikintu je nkunda gucokoza nari nakikubwiye ko nzokikwishura nkunda gucokoza abantu ndavuga ati jewe ubu naho mama yo ngira mama yabo kino kiganiro azoca mama gaga twenga we mama je naho mama yo yombwira ati nguha ibifaranga ugaruke mu sinogaruka numva kubera umunezero nyene numva
umunezero ndimwo umunezero w'urugo uvuze uwo munezero mama reka mvuge muri kino amagara byose muri kino gihe muri kino gihe barakunda kuvuga noronka nk'akantu nkagenda hanze kuba mu diaspora nkumva yuko umuntu wese akabimpropoza ati genda guhe ibifaranga byose bishoboka uve mu rugo urimo ugende navuyeho ngo tuzosubira kubonana mvuye ati ndahevye uru rugo ugende ndaguha amafaranga yose ushaka mugabo uve muri urya rugo sinibaza ko nobyemera ukiraho nyene kibabaje rero hariho abandi bavuga ati amahirwe wacu noba ndarusezereye urugo ibaze urabyumva rero nico gituma rero mvuga ngo umuntu wese arashobora kwishura avec experience yiwe mugabo ikintu numva no bivuga ko nuko nituza kuza turasubiramo rwose Kristo ko twabivuze ko vraiment reference ari Kristo mugabo hariho uruhara bwa mwebwe babiri kugira ngo urukundo rugume rumeze kwa konda ubwo ruhara ni kimwe ni muri bimwe tuje kuvuga kutagenda mu rugo witeze gutora gusa ariko ukaja mu rugo witeze guserva urumva singiye ngo wumva ati shadoca nkunda ndoba ntesa gume nyene ariko nanje nditeguye mbega nditeguye kumubaha uravyumva kumwe Paulo yabivuga ati umugore agomba kubaha umugabo wiwe nkuko ishengero ritegerezwa kubaha Kristo umugabo ategerezwa gukunda umugore wiwe nkuko Kristo yakunze ishengero bisobanura ngo bose baba bagiye gutanga mu gihe rero umwe wese aguma afise ibyo yiteze adatanga kakanovera gashobora kuvaho kubera urumva ko afise ibyo agomba gusa ko ni bimwe twahera arikunda uyu muntu arikunda ashaka ko ibintu byose bizi wiwe sinibaza yuko uri kurikunda naka nawe atarimwo ngo rugo rwanyu ntibishobora gukunda ko rugumana kakanovera yaje rero numva yuko apart yuko Kristo ari reference namwebwe murafise ibyo musabwa uruhara rwanyu uri kuterera iki kugira akanovera kaguma mu rugo rwanyu par exemple ndashaka gutanga exemple imwe jewe vraiment novuga ko narigiye kuvuga pardon ku mugabo wanje nanakumenga abantu benshi bazi ko abantu b'abagabo baragoye gusaba pardon menga bopfuma gukorera ibindi bintu byose mugabo habaye akantu gato kumva yuko na uri umugabo waje gukorera uwo mugore wawe ubibonye kuri mu ikosa saba pardon umva ko akantu gatoyi womenga n'akantu gatoyi mugabo hari umugore avuga ati je ivyo bintu ungurira ibitenge unzanira urabibona wagiye ku isoko waguze telefone shashi igezweho kugira unyereke yuko uraciye bugufi kuri cya kosa ryabaye mugo utashaka kwasima ko by'ukuri iryo kosa ryabaye ugasanga ku kajambo pardon karatumye urukundo rwanyu rugabanuka canke rutakifise kakanovera kambe kubera ko imisi yose uba wumva umenga watanze wazanye mugabo uwo muntu arakeneye kumva iryo jambo gusa pa umva nkako n'akantu gatoyi mugabo wanashima ibintu bitandukanye ngo uzosanga atari ibintu bya hatari binini yagore ugasanga abagore nabo ntiyanguriye igitenge nk'uko kwa naka bamuguriye igitenge ufise mu bisanzwe urugo rwawe rwahindutse reference n'ikiri Kristo ufise reference y'izindi ngo naka bamuguriye impuzu igezweho ugasanga ushabujwe n'akantu gatoyi rero nibaza ko ikintu ca mbere cotuma akanovera kagumaho nka kwa kundi kwa mbere sinzi ko kubera ko utaragira mariage abantu bari muri fiançailles barabizi barafende uri muri fiançailles bumva umenga wotanga ibintu vyawe byo Jean sishaka kumva shavuye amaze umwanya atanyishuye kubera iki nakoze ikosa nyabaki wumvise akubwira ati numva umenga sindi muri mood sishaka kuvuga ugatangura kwiyagiriza ugatangura kuraba byagenze gute ubwo sinadekonye ubwo urabibona uba wumva ushaka gukora ibintu byose kugira umunezereze umukunzi wawe no mu rugo my friend ntuvuge ngo narushitsemo ngo sinoruvamo nukuri ibishoboka byose ugumunezereza umukunzi wawe merci d'accord sinza kuja kuri mugabo ndashaka mufashe gutora ijambo deception mu kirundi cyangwa disappointment kuba déçu kuba disappointed n'ibintu
icyo kintu wari witeze mugabo kirondere ungayise mu mvugo y'uno munsi bakunda kuvuga ngo arantaye hasi donc hari ibintu kwereka imvuze abarundi ndazi bayoboye igifaransa cyinshi kirenze mugabo deception ntibukwiye naje nta gifaransa cyinshi by the way nta gifaransa cyinshi nta n'icyo biba cyinshi mugabo mumbabarire sindonse ijambo rijanye na deception cyangwa disappointment mugabo munyemere ndakivuge mu majambo deception ni kwa kuntu bavukanye ndaje mu rugo nzi yuko mu rugo ngiyemo zose no kwikorako zose no kwiyambura socks umva sinzashobora gukura ku meza afunguye kandi wahora ubikora ndafise ibintu ncapa okay ndosubira guteka ndafise ibintu ncapa ibintu ncapa ndari niteze nibigenze uko nahenda biteka ntidufatire mu rugo gusa cyane dufatire no mu buzima bwa misi yose Clovis namufitiye confiance hanyuma turakoranye business tukoranye urudandazwa hanyuma birangiye ampemukiye muri rwa rudandazwa ndabaye desuda so rero nashaka kuvuga yuko ko kina korana n'iryo jambo deception nashaka kuvuga yuko kenshi ingo zitangura zishushe kubera zitangura kwicishije kubera abari amatante abari ibyantu none zishushishwa n'ibiti nuko umuntu asuje igitetse marina isi rero iyo urugezemo imwe biteze ntibigende nk'uko wari uvuga ucuba disappointed ucuba desu ubaye desu kakariyo gaca gatangura kuzira rero turabire hamwe ni ibiki bituma haba izo deception ni ibiki muri commentaire abantu mudukurikira muze kudufasha gutora ijambo deception mu kirundi bazamukoze numva ari ijambo ryagaruka niryo ngomba gukoresha kugira ngo nerekane ingene bibaye n'ingene ntahura nerekane ingene akanovera gatakara donc please deception mudufashe kudutora mu kirundi donc mariage ifatanye n'amatante ifatanye n'ibyo umuntu aba yiteze kanaka urayibona rero izo deception ahantu zifatanye n'uko udefinisa mariage gute ati tugire definition mariage yoduha definition yafasha kumva ibyo yiteze muri mariage leta ati mu gutesa hamwe uri umuntu w'umugabo ufite igitambi kinini cyangwa kujya gatatu ku munsi kubera ufite usigaye ateka muhira udusubira kumesa urumva izo atante nyene igitanda usanga kiri gisasa igitanda cyamba kiri kiri kureka kujyozogorona hagusasa mungu Era nibyo barambwiraga ngo warangiza umuntu reka mbeho neza nashobora kwigora uga sasa shashi urabona ko hari ibintu washashe bigenda bako buhoro bigenda birasasuka bwewe yisokora bwewe kitamwe kwisokorora nasubira kinacho hane byibyaye ndahanze bigasokira waskiro nako ataya harikura mu nkanga mu bitwigaye harikura byose agana bikereka ku ruhande umuntu ashobora kwirayitinga umuntu ashobora kuba ameze nkanjye azogende atasha ariko matera agende atasha wewe nkazibiri nijamira ku matera
niba kumbuye nagiye n'abajama tugacirika tukaryoherwa nkataha muhira ameze neza naryohewe ndabise mood agasubira nkashasura bazabwiza ibiri nyago rero ntaho zirakundwega yarangiza umuntu umukobwa w'amaboko aho rero biroroshe ko ndefinisa amayari ku gitanda gishashe igitanda cyama gishatse umunsi yose ariko gaga n'umuntu arigihe agiye intege nawe akamwita adashobora gusasa ariko pe arakunda gusasa afite n'amamodeli isi mugabo ashobora kubaza ngo ntabwo afise biza muri ekoso cyangwa ati mugabo muri ekoso ntitwiga gusasa niko bakunda kubicokoza ngo biga gusasa reka ndagutwinza agishika bitangura ku bana yarasasa nje ntaje asanga yashashe gitanga ashaje kujya mu cyumba cy'abakiriya ngo sema iconone bitanga agashasanga ndaje mu cyumba cy'abakiriya nabaye yagera kuryama nase kubonona nase gusasura yasanganye ubwo bupfu ibaze rero zakante definisa mariage uko definisa mariage bifatanye n'icyo witeze muri mariage iyo rero tutabose vraie définition ya mariage tuca tugira n'amatante donc fausse définition ya mariage ifatanye n'amafausse attente ya mariage iyo definishije mariage nabi witega n'ibitari ibyo iyo rero witeze ibitari ibyo uca ugomba kujya kuba muri mariage ya filime ya telenovela ntibaho nibaho ibyo nibaza rero niko kiba mu bintu byodufasha byotuma mariage zacu ibintu ushaka kuvuga nk'ingana guca bugufi bashaka kuvuga guca bugufi sindi ko ndabivuga nk'umuntu yahashe ndiko ndabivuga nk'umuntu ariho hantu karagwanira gushika ubuntu bw'umwami bumpaye amezi 9 muri mariage sindahashika pe ibintu ugenda uvuga ni gucabugo sindoba nk'umu expert nk'umuconsultant nk'umuconsultant ariko arashishura abandi ngo nibyananiye oya nukuri ndabivuga ni gucabugo kimwe mu bintu bizodufasha cyangwa ibintu bishobora kudufasha ni mariage nziza nuko turonka indangurakintu ya mariage definition ya mariage ni iki mbega ni ahantu ugiye gutora twatoje twose twabatungura gukora ni ahantu ugiye gutora bya bintu byose n'ahantu ikibanza udonse aho ntazosubira kumesa aho ntazosubira kwikorako aho ntazosubira guteka ubundi muntu yatubwira ati bo niba mariage ari widefinisa nk'umuntu atazosubira guteka atazosubira kumesa ndera umuboyi mugabo ndera umuboyi aho zogize mariage ya ndera umuboyi mbega n'ahantu chaque samedi chaque weekend nzo kwama nasohotse kubera ko nose umugabo asa gatubutse kuri konti my friend ni wigi bijyanye n'ubutunzi bwo gukora muri banki uje gukora muri banki genda ukeneye umugabo ukeneye amafaranga you see donc rero iyo ducapse mariage nabi iyo dukunze ibicapo kitarico ca mariage twitega n'ibitari byo muri mariage iyo rero twiteze ibitari byo twashitse tuba desi ni handi yo kakari kashagenda karagabano rero bavuga kugira ngo akari bakagumeho kakari twatangwa nakagumeho tuko mahe tugomba ishengero rigomba gufata mu minwe abigishwa ntitubigishe kuvuga indimi gusa abigishwa ntitubigishe gutogota gusa abigishwa tubigishe ijambo ry'Imana ingene rikora ku buzima bwose tubaho ukompe na mariage abigishwa ishengero ribigishe ingene ijambo ry'Imana rikora ku buzima bwose umuntu aho ijambo ry'Imana agatahura n'umurima ingene ufatana ijambo ry'Imana agatahura n'ingene urugo rufatana ijambo ry'Imana iyo rero urugo tutarurabishije iyo definition kandi definition za nta tukura mu ijambo ry'Imana iyo tutarenze abigishwa
iyo tudateguye abigishwa ngo tubigishe tubahe amaso arabisha ibintu byose ijambo ry'Imana bariko baraba amayaje bayirabisha amaso y'ijambo ry'Imana bazoyidefinisa uko bishakiye bayidefinisa nabi bayishitsemo bashyize muri urwo rugo barejesi kakariro gahera of course munyuma bavande naho rero je novuga nti ishengero nitegura abigishwa abana bigishwa bamenya gutanga ibibira 10 gusa abana bigishwa bamenya gutanga amafaranga gusa abana bigishwa bamenya ingene bagura intebe gusa abigishwa batahura ijambo ry'Imana amadomene yose abigishwa bamenye mariage ni iki mbega mvuye kwitega iki nk'umuhungu ngiye kurongora ngiye iki mvuye kwitega gifatanye n'ikimana ivuga kuri mariage nk'umukobwa ngiye kurongorwa mvuye kwitega iki apana definition telenovela mvuye kwitega iki muri mariage gifatanye n'ingeri Imana definisa mariage aho ingo zacu zizoramba murakoze basi turafashwa nibaza ko ari ibyo bigishwe indangurakintu ya mariage ariko sinarinzi definition mu kirundi ndi kumwe na teacher na jana kuvuga definition bwa bivuze indangurakintu definition cyanumva ko dafashijwe turaranga iki muga turangitse akabazo nkunda kubaza amakopi ndangirije ko Imana yatanze amahirwe nawe kirabishe ko mukunzi wa Salcom muri kuraturaba Imana iratanze agahirwe kuri couple yanyu iravuze ngo wowe teacher cyane wowe gaga urahawe amahirwe urahawe chance cyane cyo to ndacite chance peut-être bivanye no kubuntu mubanye urashaka kutacita chance mugabe Imana ikazana amahirwe reka ndavyita uko nyine kavuga urafise uburenganzira gaga cyangwa teacher bwo guhitamwo fasha wundi mubana ugomba uremerewe guhitamwo mu bandi bari hanze ubona muri entourage cyangwa uremerewe guhitamwo gusubirana n'uwo nyene mugabona amahirwe pour le moment ndabasepaye musubiramo guhitamo wewe gaga nawe mukunzi wa Salcom TV uri kuratura bukunda Money Day Show nawe we teacher wohitamwo Jeje kibazo nacishuye deja mama wanje yacumbiye kibazo nacishuye nibaza ko notora hanze bwa warangiza umuntu mane urano chanje he utso itamo rero teacher abandi ntubona ubugenda umetsuku kuva imbere y'abandi je nosubira gutora Monsieur Savi uranezerewe umuryango apana bukebu reka twumve Savi nawe teacher ukuntu avuga yuko yo kwihitiramo naka uraza kuba desi reka twumve je ndakunda hari igihe iyo umuntu abaje ikibazo numva no automatique kwishura cyanisha wewe wazinyisha ibyo wajijinyisha vraiment nta nizera ko agahimbare kandi byinshi ubu nyine wasubira guhitamo yego vraiment yacamurirwa nabi kwe bahitamo gahimbare kandi no witamo umukobwa w'amabuko base tuvanye ntashaka wasubira kuronka pesa nka mama wanjye urabo bakunda kundana na mama wanjye barakundana cyane birafuye peut-être usiga fu ahubwo mama wawe usanga urukundo rwaraduze rega abavyeyi barakunda umuntu abafatira neza umwana wawe vuga nawe mama wawe yabaye desi kubera yatanga yumvise ko tunasubira muhiriwe ntatushaka uko wari ufashwe je nahishiriwe ikintu uko wari ubaye wariya nivyo werekana usi wako mugabo sinibaza yuko avuga ati mama ndagarutse muhira ndita sinibaza ko yokuvuga ngo ubengizire ngo mugabo avuze ko ari visite kumuramutsa uwo ngo avuze tuzakuramutsa mare ukwezi reka we ukuntu wavyerekana werekana ko nuko kwezi tokwenda nawe yaramaze kubimbwira yaragusabye kuramutsa namubwiye ati nzoza kukuramutsa niho mama ntivyoshika nkaza kukuramutsa nkarara uketse ngwaye uje kungwaye oya ngubahya ntibyo kumva nivyo rero tishavuze ati uri suko na mama wiwe
kwitagaga nawe Oya, Mhm. ni mpamvu mvuga izina ndakwita ngaha. yego ni ukuri nadufashe udukrembe twanyu ko Oya, turamfuhisha sorry, urazi mvuga ikindi gihe. okay Ntacyo. Yeah. hariho utuzina twanyu nyine ariko abisabaza zo kunyita ticha ko ntanamwigize n'icyongereza Umwigisha wanje. imbere ko ndamushorera Mbere ko andesha. Hajya nta nuko yambona. sa umunsi umwe tuzogira mutubwire ukuntu mwarahejaniye Rero yarabaye umutisha wanje yanyigisha icongereza c'était en 2014. Rero icongereza vraiment sindagifana ngo sindagikunda sindagishobora mugabo zogerageza. so bakunzi ba Salocom TV1 turanezerewe ku bwanyu twizera ko mwabanye natwe twizera ko mwanezerewe ikiganiro ikosa mwe dukorera nari babwiye ni ryarindi nyene ni ugufata ukakiraba wenyene ukikunda ntukunde bagenzi bawe kukibasangitse abataragira follow kuri Facebook abataragira subscribe kuri YouTube mubigire kino kiganiro gica kuri YouTube na Facebook so ni Salocom tubabwira ko dufise n'ikidandazwa cyiza muri Salocom cyitwa interlocking bricks amatafari meza adakoresha ubudongo n'isima araboneka muri Salocom ututomete tumwe tudupave basasa hanze hasi mu mastasi ibibanza byose turadufise muri Salocom construction so muratumiwe karibu cyane munezerwe n'ibiganiro biguma bica kuri TV za Salocom TV1 so genda basikiriza ikiganiro ni Clovis King ikiganiro ni Money Day Show